Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icageze ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Kaze kandi muri iki kiganiro. Uyu munsi turakomeza twiga ku gikorwa cyo gusenga. Yesu Kristo yasize yigishije abigishwa biwe abamukurikiye gusenga. Nkuko twabivuze, yarabibigishije mu bikorwa, yarabibigishije mu majambo. Yesu yaravyuka, Yesu yaragenda ku musozi akararayo, akararasenga. Bukamukera ko ariko arasenga kuko yakenera kuvugana na se Imana Data. Mbere yuko atangura ibikorwa, mbere yuko akora igikorwa cyo ku murango, yabanza kumara amasaha n'amasaha ari imbere y'Imana, aganira na se, avugana na se, abaza se wiwe ngene vyogenda. Ni igikorwa kidasanzwe. Yesu yaduhaye akarorero, asiga rero abiduhaye ngo tuze tubikore. Turagomba gusoma mu gitabo cyo Kuvayo. Mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 17 duhereye ku murongo wa 8 turabona inkuru y'ingene abamareki bateye Abisirayeli. Hano Abisirayeli bari bamaze kuva muri Egiputa bajabutse, hanyuma abamareki barabatera. Bamaze kubatera, Mose abwira Yosuwa ati, yewe Yosuwa, cagura, toranya abahizi bagende ku rugamba. Reka dusome aya majambo ku murongo wa 8. Maze haza abamareki batera Abisirayeli bari i Refidimu. Mose abarira Yosuwa ati, turobanurire abantu ubajane mugwanye abamareki, nanje ejo nzohagarara ku gatwe k'uwo musozi nitwaje ya nkoni y'Imana. Yosuwa agira nk'uko Mose yamubariye nyene, aja kugwanya abamareki. Mose, Aroni na Huri baraduga baja ku gatwe k'uwo musozi. Maze Mose iyo amanitse amaboko, Abisirayeli baranesha ngo ayamanure, abamareki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bakiribuye bararimutega aryicarako. Aroni na Huri bagumya amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku rundi. Amaboko yiwe aguma amanitse gushitsa izuba rirenze. Yosuwa yicisha inkota abantu bose b'abamareki. Uhoraho abarira Mose ati, niwandike ivyo mu gitabu, bibe icibutso, ubibarire Yosuwa, ubimwumvishe yuko nzozimanganya ukumenyekana kw'abamareki bibagigwe mubo munsi y'ijuru bose. Maze Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi. Aravuga ati, Uhoraho yamanitse ukuboko arahira ko azogwanya abamareki kuva ku ruvyaro rumwe gushitsa ku rundi, bityo Imana idufashe. Nkuko navuze, ni igikorwa cyo gusenga. Igikorwa cyo gusenga tukibona nk'iyi foto ya Mose aduze ku musozi atarika amaboko yiwe. Hariya hasi mu kiyaya hari intambara yari ishushe. Mose aduga ku musozi, adugana n'abandi babiri, bagiye gusenga Imana, bagiye gutarika amaboko. Uko batarika amaboko Abisirayeli, uko Mose yatarika amaboko Abisirayeli, ubwoko bw'Imana bukanesha. Uko yamanura amaboko, abansi babo bakahita banesha. Bitubwira ngo iyo dusenze Imana,
intambara zirabangurukana. Iyo turi imbere y'Imana, iyo dupfukamye, iyo dufashe umwanya wo kuba imbere y'Imana, tukabwira Imana, tukinginga Imana, tukayingingira abagwaye, tukayingingira ibikorwa byayo, tukayingingira abantu bayo, tukayingingira abagowe, baboshwe na Satani, tukababohoza, ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka. Ku rundi ruhande bicaye bivuga ngo iyo tudasenze, iyo tutaduze ku musozi w'amasengesho ngo dusenge, hari bidashobora gukoreka. Wombaza uti none ko Imana ishobora byose, ni kweri ko itobikora? Uko niko yabiteguye. Yateguye ngo ikorane nawe na jewe, ngo dusenge. Tudasenze hari bidakoreka. Imana idufashe cyane, Imana idufashe kubyuka, Imana idufashe kumva iri banga. Yesu yasize aryigishije, yasize abitwigishije, atuha iki icagezwe kidasanzwe, icagezwe canke ibwirizwa canke igikorwa kidasanzwe cyo gusenga Imana, cyo gushigikira ibikorwa by'Imana, cyo guhagarikira abantu b'Imana. Mose akora ico gikorwa, wewe nanje duhamagarirwa gukora ico gikorwa. Turabona ngo Aroni na Huri bari kumwe nawe, amaboko ya Mose amaze kuruha, baciye bafata biga ukuntu bobikora. Barafata ibuye baryicarikako Mose yaramaze gusaza, amaboko yiwe ntabwo yarakira amaboko y'umusore. Hanyuma ariko bo bajanye baragira bati reka tubikore gutya. Yicara kuri iryo buye, bafata amaboko yiwe bayafatira hejuru, baramushigikira. Ibi bivuga ngo iki? Ibi bitwereka yuko tugomba gufatana amaboko mu rugendo. Umuntu umwe ntiyo kwishoboza, tugomba gufatana amaboko, tugafashanya, tugasengeranira, tugasengera hamwe. Bishobora gukenerwa, ahubwo kandi vyama bikenewe yuko ugira bene data mufatanye igikorwa c'amasengesho, mukaja imbere y'Imana mugasenga, hamwe umwe arushe cyangwa umwe ananiwe uwundi akomeza. Imana idufashe cyane. Gufatana amaboko mu rugendo birakenewe cyane. Imana iduhezagire, Imana idufashe. Muri Timoteyo wa mbere igice ca 2 ku murongo w'8 turabona amajambo Paulo yavuze abwira Timoteyo. Aravuga ati ndashaka ko abagabo hose baduza amaboko yabo yera mu gusenga. Imana idufashe cyane. Kuduza amaboko ni igicapo kivuga giti ntidushoboye Mana, nuze wewe utugwanire, twebwe ntabwo dushoboye, wewe urashoboye, ingo utugwanire. Ni igicapo kivuga kiti turaciye bugufiya. Ni igicapo kivuga kiti uru rugamba ntabwo twoshobora. Kandi iyo rero uhaye umwanya Imana, iyo uhaye akaryo Imana ko gukora, irakora. Iyo abantu b'Imana basenze, ni ijambo nkunda kuvuga, Imana irakora. Iyo abantu bahisemwo guca bugufiya imbere y'Imana, bagasenga, bakicisha bugufi, bakarondera mu nyonga y'Imana, Imana irakora. Ariko iyo tudasenze, mu yandi majambo tuba tuvuze tuti turikwije, turavyishoboreye, tuzovyikorera. Ariko Imana igomba ko duca bugufiya, tukayiha umwanya, tukayireka igakora. Kuko inshuti zanje, bagenzi muri ko muranyumviriza, ntaco umuntu yo kwishoboza na gitoya. Ariko Imana iri mu ruhande rwacu. Uwo tugwanya ninde? Uwo dutsinda ninde? Ariko duhamagarirwa kuduza amaboko yacu, duhamagarirwa kuduga ku musozi, hanyuma tugatarika amaboko yera. No kuvuga ngo umuntu asenga Imana, ariyeza, akitunganya, agasaba Imana imbabazi, hanyuma akabona gusenga. Imana idufashe, Imana iduhezagire. Nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, uhamagariwe gusubiramwo ukaraba, mbega ubuzima bwawe bw'amasengesho bumeze gute? Mbega ukutarika amaboko yawe kumeze gute? Hariya mu kiyaya hari intambara,
mu bantu hari intambara, mu ishengero hari intambara, mu miryango hari intambara, mu bihugu hari intambara. Yemwe bene data muriko muranyumviriza, tarika amaboko, muze dutarika amaboko, tubwire Imana tuti Imana ni wowe tugwanira. Ziriya ntambara ziri mu biyaya zishobora kubangurukana kubera iki? Kubera abantu b'Imana basenze. Muze dusenga Imana, muze dupfukamira Imana, tuborogera Imana, turirira Imana, ababoshwe babohoke. Reka nongere kubakangurira gusengera abazimiye, abakiri mu vyaha. Nongere kugukangurira wewe kuranyumviriza kwiyumvira abantu batatu bakwegereye uzi mu muryango wawe canke ababanyi bawe batarakizwa. Abo bantu batatu uje imbere y'Imana, uduge ku musozi w'Imana, utarika amaboko yawe ubasengere, wamubasengera buri munsi kugira ngo Imana ibabohore. Nidusenga Imana izokora, hanyuma mpwemu yera azokurongora ingene uja kubabwira ijambo ry'Imana, ingene ubashingira intahe, ingene ubabwira uti Yesu ni umwami, Yesu ni umukiza. Nari umunyabyaha, nari imeze gutya, hanyuma mpura na Yesu arampindura, none inyuma yaho meze gutya na gutya, ndashima Imana. Mbega nawe hari ikikubuza ko umwizera? Abantu bakeneye ko tubashingira intahe, bakeneye ko tubabwira ibya Yesu, ko tubabwira ko Yesu ni umukiza, yavuye mu ijuru aza mu isi, arapfa, arahambwa, ariko arazuka, ubu ni muzima. Hanyuma yaduze mu ijuru kandi azogaruka. Hanyuma tugahamagara abo bantu kumwizera. Hamwe n'amasengesho, tutaritse amaboko yacu, bizokunda. Imana izobabohora. Mpwemu yera ni wahindura imitima. Twebwe igikorwa cacu ni ukuvuga gusa, ariko bitangurira hehe? Mu masengesho. Je imbere y'Imana usenge, tuje dusenga, tugere ikirenge mu ca Yesu. Imana ibahezagire. Haleluya. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.